Hi, nizera komeze niza kunze Ihuriro TV dibamsha kuri micro band camera Beni. First of all kambanda bashimiye ngo musoma ko dukurikirana kuri Ihuriro TV mu bagaciro badasanzwe kuri twebwe turakunda kandi turabuba. No munsi nafashe na TV tekwa cyo kuvugana n'umuririmbyi w'umurundi ari hagicaruka wanashima afise indirimbo imwe amaze gushira ku rubuga rw'engurukana bumenyi navuga nka YouTube me arikabikora neza cyane arikabikora neza cyane na Sundi ni Lopez kwanza ndamuha kwanza kanya abaramutse ni sawa boss ego ni bon umekaza asante vraiment waberewe ego rakoze wambariye ngahe ikirato ciwanje ni Alexandra Yumbijana ama ipantaro nayo nyene ni 50000 ishati nayo nyene ni 50000 amarori na utayadi ni 30000 igisoko naco ni 20000 ndumva geze kuri 300000 mbo ugize total nco ubibona amafanga nambaye muri aka kanya nyene baydo uraberewe merci beaucoup vraiment merci beaucoup urashikora mutse bakunzi ba Ihuriro TV abakunzi ba Ihuriro TV ndabaramukije neza ndabakunda cyane gusa icyo nobabwira gusa mfoke dutangura ni mwibagire kugira subscribe muri channel ya Ihuriro TV kandi mugende hajya kuri channel ya User Lopez mugire aga subscribe hajya muzo wamukoze from User kumenga ufise amamorale menshi musi wagende neza navyo semeze bien navyo semeze bien maze kwiboostinga ngaha meze neza from ego User warakoze igikorwa ciza hajya bon User kugira ngo tangure kurimba byagenze gute nuko nabonye je avant nangure kuririmba nakora ibintu by'umupira mugabo naciye mbona yuko na domaine fise y'umupira na don fise mugabo naciye mvugane kaninjire mu ndirimbo nange message nziza ku bantu ego bo message nziza yibaza ko ari nziza wo tanganiye ni rya woheretse gusora cyane no message si kuvuga ngo nzoririmba gusa message ni nyifato yiwanje uko nzo kwifata abandi baririmbye bazokifata uko nyene ni nka message hajya User Lopez yibona hehe mu myaka 5 ibere je nibona plus de diamond ego diamond platinum plus apana hajya ari plus de diamond platinum kumutayo amafaranga ugiye kukuno ndirimba donc tout ça plus ego uriko kora iki kugira ngo ivyo izo ndoto zawe zishike ndiko ndakora neza niko ndakorana n'ibinyamakuru ngakorana na studio meza aba video visi beza donc ibintu byiza vraiment uravye na video ziwanje ndibaza sizoroshe vraiment ndiye hajya User kugira ngo yandike indirimbo expression yiwe ikura he inspiration yanje kera narayikura kwa Jux mugana ciye mbona yuko nakonoronga inspiration ku muntu muto nka Jux parce que nawe nyene ni umuntu muto parce que uravye muri Tanzania hari abantu bamuruta naciye mvuga reka nkore inspiration kwa User nyene ego mu Burundi niwe mu superstar wowe wemera mu superstar nemera nga mu Burundi vraiment kwanza ijo jambo ry'umu superstar kwanza rihindure vuga nihe umu underground wemera cyanda kwishura neza ushatse kuvuga ko mu Burundi ta mu superstar ari hari urazi ndashaka gutanga karorero ko mu superstar no mu underground ari mu underground no mu superstar ni nka Diamond isinzi miramuzi akaba ari mu underground nawe nyine just ndaba mu underground mugabo ndiko ndagenda mu yanzira y'u underground ujya mu underground rero nuwa muntu akorera mu gihugu ciwe bakamumenya urumva ndamuhaye mu kiro nce namuhereza irobo mu gihugu ciwe afise irobo y'ubu superstar urumva ego ama umu superstar nawe nyene numuntu tuzi ngumwe turi mu Burundi mugabo ugiye mu ahantu henshi uza gusanga Diamond niwe ko ravugwa uza gusanga Wizkid uza gusanga aba Davido donc aba nibo ba superstar mugabo mu Burundi ama superstar hari ushatse kuvuga ko Fizo atari mu superstar oya ushatse kuvuga ko Sodiba atari mu superstar oya ndavyanse kubera iki ndavyanse Fizo yaheretse kugira ikiganiro ndibaza mwarakibonye benshi umu journaliste aramubwiye uko mbega warigeze kuza ngaha muri Tanzania ego gyare en 2017 urumva waruje gukora iki narinje gukorana indirimbo na TID warigeze gukorana indirimbo na TID warayasose mbega ngo kuva kera donc tout ça c'est-à-dire que c'est pas superstar uravyumva sumu superstar yari kuba n'umu superstar donc nijya ndirimbo imuve bari ni indirimbo yakubiswe cyane nga mu Burundi akorekera korero ngaho nyine mu Burundi yarakubiswe cyane mugabo mu bindi bihugu navyo bayizi muve bariyo ni indirimbo nakunda cyane vraiment mugabo gusa Fizo afise esprit yo kuririmba vraiment arazi kuririmba cyane gose mugabo naramenye ivyo ariko rakora ntaramenye ivyo ariko arakora
azomenya ryari ubu niwe amaze gutangura kubimenya kubera ndibaza yamaze kuja muri Tanzania yabonye Fizo ninde mwiriye gukora iki ubu ndibaza aho Fizo agiye kugarukira aje gukora ibintu by'amateka muga user nta guciriyemo ushatse kuvuga ko Fizo atari mu superstar ushatse kuvuga ko Sadbi atari mu superstar deja Sadbi ni brand ambassador wa Crown Royal ndashaka kubivuga neza Sadbi nangure kuri Sadbi rero Sadbi ni umuntu agiye kwinjira muri superstar kubera iki aujourd'hui umuravye yariyumviriye gusohoka hanze ararondera ubu superstar urumva uno munsi Sadbi ugiye muri YouTube channel yiwe uza gusanga views umu superstar nawe uja kumusaba featuring umurimvyi akuze mu bindi bihugu aravye gusa subscribe ziwe acavuga c'est bien urumva je ari umurimvyi wo hanze ndibaza narigeze kuvugana nawe ku bintu vyo gukorana indirimbo icyambere yambajije nyereka aba subscribe ba office nyereka views zawe ufise muri YouTube mugabo naco mfise nza kumwereka uri umuririmvyi ufise 500,000 views 400,000 100,000 40,000 30,000 donc tout ça c'est-à-dire quoi ça tu n'es pas superstar uravyumva ndibaza mugabo ka ufise za views nyinshi ziga views zerekana yuko uri umusuperstar sorry Sadbi yera yakwize 2 million kuri Beautiful ariko hari n'izindi ndirimbo ziwe zingahe zitatu nimba atari zibiri nimba ni hands zikuba zikwize 1 million ariko arakora ziriko arafise ama views white amuho ibyo zirangiye superstar urumva je namaze kumuha izina ryo kuvuga aratanguye kwinjira muri superstar ntarashikayo rero kubera iki urabona nko kuvuga ndashaka kuvuga muri 100 metres maze kumura muri 80 metres ko aragera abuze 20 metres kuvuga yegere muri superstar kubera nari ndi muri Tanzania ndaba views Sadbi 2 million mugabo nagerageje kurondera aba Tanzania nzi mugabo bambwiye yuko niba muzi na umu superstar waconga mu Burundi twita kwa Sadbi mugabo kuri jewe nabonye ziga views ziyo ndavuga uyu muntu araje arabandi ba boosting ama view none kubera kito donc ni yihe canke nike cizere ufite Sadbi ko what wa boosting ikizere donc ni ubi kwavuze ngo hari aba boosting kubera ki Sadbi tuba ya boosting ndashaka kwishura neza uruva Sadbi ni umuntu uko yatanguye gukora vraiment naramwiyumvisemwo neza kuva kera gitangura kuririmba naravuze uyu mwana araje donc araje tuko turamura ko araje je ico gesi nari bwatanguye kuririmba mugabo naravuga gusa uyu muhungu araje kubera yaje atavyoroshe kandi akushima maga mugiye yagiye arondera ziga featuring hanze twagiye tumubona cyo gutuma ashaka kumubwira respect Lolilo Lizo naho yarakoze cyane mugihe aya ma TV tuko turarongo no munsi ilikuwa bado ya kuyaga Lolilo ngekwa iko natumika mwe muko angekuwa superstar mkubwa sana check mimi na Big Fizzo angekuwa superstar mkubwa sana mugabo Big Fizzo naho nyereka ndabivuge mu bihe abadamu nde baje ngaha abajagwa abande ilikuwa ni wakati wake na yeye urumva Fizzo yeye ni kwa ni superstar tukamwona mu Burundi yetu tunamwamini sana mugabo yeye puzia lakini Lolilo alikuwa anatumika lakini hana ile poa urumva bashaka kuraba akarorero Diamond amubwire zana amafanga dukore clip hana mutaji mugabo afise umwete wo gukora cyo gituma je mvuze ko Sadbi ataboostinga kubera iki kubera Sadbi we agia anaenda natafuta agenda arondera ama collab washaka gukora n'umurimvinga Meddy afu upige swata uretse cyo boosting kuko birashoboka gukora then ugakubita swata kuko sinibaza ko ariyo collab yonyine nani Sadbi bafise kubera kizigeze nitariko ziratera imbere nuko gusa urumva uranze agiye gukora collab raba umurimvyi uri kukorana nawe collab ico kintu turakimushira ko na Diamond nawo nyene arashaka kudukubita umunwa ngo agenda akorera hanze ibihugu ngo ariko arakora n'abanyamerika korana n'umunyamerika ari kuri top nka Chris Brown ukorana n'abantu aba Pop Smoke barafuye okay c'est bien mugabo arabandi bantu bari kuri top nka Nicki Minaj abande bage n'ubantu baronga mama mugabo ukoranye nabo haupigi swata mugabo ugiye kungorana na Neo aho utanambye ngo pigana Neo utapiga tu swata bage baramaze kuva muri chata wowe urashaka korana na Slay boss ari haje Harmonize ari haje Rayvanny ari haje korana nabage abantu bako tutamutapiga swata jubare ndo bako kutopa nico gituma haje yakoranye na wa mutipe bitwa Aslay alipiga swata yakoranye na Dulisasi twaramubonye kuva muri 2002 2003 2004 ko naimba mugabo uno munsi yagiye gukorana n'igihangange cyo mu Rwanda yitwa Meddy cyumvikanwa ile nyimbo ripiga kubera iki yakoranye n'umuntu ari kuri top ndashaka kumuhanura n'ikintu ngaho
Sadbi turi nyuma yawe turiko turakuraba korana n'abantu bari imbere nkuko wabikoze kwa Meddy genda urondere uwundi mu Rwanda ni kama tenda Rwanda kama tenda Tanzania tafuta hata Diamond tupa mamitaji tafuta hata Rikiba tafuta hata Harmonize uwo biroroshe Crown Royal irahari kubera iki tukutusha kona nani uno musiri w'akazi k'umuziki karatanguye abandi bantu nibari bazi ko umuziki uhemba mugabo uno musi benshi bagiye bayibona ko umuziki uhemba eko ige ndirimbo yawe gutwaye amafaranga ngahe ni yanwa amafaranga menshi gusa yanwa miliyoni 1 miliyoni 1 mbe hajya user akora ikindi ni kindi kinakora kimwinjiriza amafaranga jewe icyambere fise n'umukomissionnaire cyambere wa maparcelle mugabo twaramanye ntugikora kandi kuko baraduhagaritse mugabo fise parcelle ajyanje ndandaza hama ikindi kintu naco naona ndumushoferi wa remorque mugabo narahagaze muri kigena ngo tuko turakora kandi nibagiye nadandaza n'impuzu ziva muri Tanzania nkazishikana nga mu Burundi en fait nfise utu business twinshi cyane gose nkora ayige mafaranga donc wakoresheje ujye mutaye wakoresheje mu gusora igendirimbo na mafaranga yawe yari muri compte cyangwa urafise management yaguhaye mbo yaga amafaranga nayiwanje na management ndaronga na mafaranga yiwanje vuma nakoresheje je nyene kabisa ego ni ndibutse neza ijya ndirimbo muri shoot yayo mu gukorera amasanamu mfise makuru ko bon ni ndirimbo wakoranye na Bienfrima mfise makuru yuko inyuma yo gukora ijya ndirimbo haci haduka induru insenduru bon bivugwa ko wowe na Bienfrima atakumvikana go hari swati wowe sinzi ibintu wamutwaye Bienfrima sinzi Bienfrima ibintu yagutwaye Jean ibintu byuko ibyo bintu ndibaza byavuye mu bintu bibiri icyambere ni Akes kandi ashimani mundi nire ule jama kuna siku tuma takutana naye ama umuntu wa kabiri imani mukurinde Akes kubera ndacakeneye kubona na Akes namubwire akoresha ubwenge mu bintu byose azogenda akora kubera je mona yuko ariko ndamunjia mbaya yote ni njia mbaya kabisa hajya uri mu journalist akazi k'umuziki nibaza karamunaniye gukora ubu naramaze kumwumva ngo no journalist genda ukore ikintu kitwa respect ikintu gifise respect mu bantu ico kintu ca mbere cyavuye kwa Akes cya kabiri cyavuye nyine kuri Bienfrima ku nyambaro mavazi iyo mabifu za borofa tushaka tupana wakati na kunujena kwambara ikintu mbegwe ega jenda shaka kwambara ikintu cy'amafaranga ijana mugabo ngabiga kama niko namubira ngo kupendeza wowe kishaona hivi kishata kuliangi kupatia kikuloki unafona na kama mimi nakupona byavuye muri ivyo icya kabiri naco niyo jama Bienfrima nego induru yarahabaye vraiment none haba yikiye bon yashatse yavuze ngo imyambaro ntimubereye cyane we yavuze ndamuha imyambaro yo yambara neza kubera je nambaye neza nawe nyashaka ko yambara neza kimwe nanje kandi twese twambaye ibintu bye umudesign wacu numye umudesign waje je naramurisha amafaranga 200 byo gutwambika ego amacha avuga ngo we ntiyaberewe wowe ni uberewe kumuruta ego none byace biherera he byace bera mu kugwana ingwano niyo yaciba hajye ndibaza benshi barayibonye ntimwashutse rero bon mwace gushutse ngapre cyane bo mu nyuma yo ngako kuko Fizo yari hajya kandi Fizo n'umuntu twubaha muri ga industry y'umuziki wacu Fizo ndibaza muri respect yiwe niyo acha tubwira reka iyo nduru peti kora reka induru niyo cyo bituma cyemvuga reka nkore induru zaciye zihaba induru zabaza Wakala TV kuko bariko baradushutiga kuko turashwana turagwana hajya induru irahaba gufata kamera ama micro ibiki kuvuga nibaze gupostinga biga bintu urumva iyo niyo nduru yaciye haba hajya vraiment sorry mbe user ari mu rukundo user oya na rukundo user injira mu Freemason oya mu Freemason injira mu rukundo uwo uri Freemason ego aba Freemason binjira mu rukundo Freemason yabaki ma Freemason nkatwe nkuko numbonye jenga aho cyane mu Freemason mbaya sana sorry for you nanjye uraze umuntu wicaranye nawe nteke ubuzima bw'Imana toka boy urabibona inani jewe nteke ubuzima bw'Imana bw'Imana datuwe nakubwiye sorry for you gusa je suis Freemason n'umuki Freemason n'umuntu yifata neza donc yifata nk'umustar na atari umustar Freemason n'umustar agendana imodoka agendana inzu nziza afise inzu nziza akagendana imodoka nziza abo buzima bwiza numbwira ko umustar ugenda ugufata imoto numbwira ko umustar ufata taxi numbwira ko umustar upanze inzu umustar n'umuntu afise inzu yo nziza akaba afise imodoka ndinga ikintu kitwa ndinga nziza
hamwe je sinshobora guhagarika umutaximene ngo hagarara ngo tingo ni bebe no abasani tumaze uko umustar n'umuntu yikwijije mu bintu byose aho nibo abastar. Okay. Yuzi turasubiye wambwiye ngo nta musheri ufise makuru yuko ufise usohokana n'umukobwa bashe ndamuvuge sindavuge ndamuvuge muvuge vraiment arampaye uruhusha ndamuvuge muvuge vraiment ko fise makuru yuko usohokana n'Ilam kandi no kuri zone igihe hadba kutumvikana kwa we na kwa Nilam na Jojo wari uhari kandi ndibuka ko nimba nihenze hageze aho ushaka kugwana ugwanira Nilam mfise amakuru yuko wewe na Nilam musohoka abantu bavuga byinshi kwene nimba urunabwiye je Nilam vraiment je ntidushobora no gusohokana je nsokana n'abantu bafite ubwenge mu buzima Nilam nta bwenge afise nta bwenge afise kubera nabivuze kubera iki kubera nyine umuravye nyine nta bwenge afise kandi je Jojo ambabarire vraiment ko kuvyo je namwiyumviriye Jojo sinari nzi ko Nilam ameze uko agi uri umuntu udashima vraiment ndo ivo uri nashima minimum nakama Nilam ni nashima no nawe ntiyagushimira anshimire mu biki nariko nanishimira muri uyu mwanya ariko anshimire mu biki ujya ni nashima vraiment Jojo waragerageje gukora ibyo uza gukora mugabo byarananiranye lakini fanya ukora ikizo kagisanga imbere ugisubiria amalipo napiga swata mamangu mumbabarire ndibaza yarambonye Jojo ndi haje ego vraiment ambabarire kweli kandi je Nilam je ni turi mu rukundo vraiment genda urabe muziki yanje itwa Nirangi yako yo siyo mkorogo dushaka abantu bisiga umukorogo bya vrege uri kuvuga ni Nilam ndibaza wabyumvise. Okay impamvu imwe utuma mudakundana ko yisiga mukorogo si impamvu iyo nyene icyambere je shaka umukobwa afise ingidi cya kabiri naco shaka umukobwa yisonera afise indero agenda ari très posé mu kintu cyose azogenda akora ari très posé dukeneye abakobwa bari très posé kimwe nawe ukuntu uri très posé bien sûr ko umuntu azo gutwara vraiment félicitations ego umuntu yatwaye Jojo ari très posé kuko yamutwaye kubera ari très posé rero birukanjiye ntituze kwigira turonka abagabo nyene birukanjiye batapataga wapi abantu basomi bako pale je no genda gutwara umukobwa je atize binyiko posé basomi bana yala pale ma université babuza abagabo none kirukanjiye utamupata na mutoa ego buzima bw'uno musi c'est très dire urabakura he abagabo urabakura he turiya turizwe kandi bivuga ko wowe wamwatsi yale bivuga ko donc kubera ko urazi ko ari umugore n'umugabo nale bivuga ko wowe wamwatsi yale ariko ndiko ndatangura kuvuga ko utokundana n'umukobwa atize nangi dafise yisiga mukorogo ntari propose bon shaka making it clear none okay watubwiye ko mudakundana kandi ntimwigize mukundana ujye munsi wari kugwana wari kushavura donc kuko wamenga wowe niwo waruranguye reka nkoresha ico kirundi murambo barira menga niwo waruranguye ni kubera ikibige byose byahabaye kandi uzi neza ko mudasohoka urabona ubwira ikintu kimwe ari kijya kintu bakubwira urashaka kuza kumbwira je ibintu byiwa kubera je simvugana n'ujya muntu hama ncambona kujya muntu afise amakosa kumbe nagwaye akanya ko kukumviriza wewe kandi wewe nabuza kumbwira ibintu by'ukuri mugabo ngiye kumviza ibintu byugana ujya nawe ndo ndafana pata jibo mugabo haga naciye mbona yuko niko ndakora uburo je nari ku makuru numvise ya Jojo vraiment ni muchukulia Jojo mu bana yego nco gituma kinambwira Nilam eske Jojo arashaka kugenda kuzanira convocation mugabo mugina cenge nakuraba kwanza kuko je sinari nzi icatumye mugabo mugina cenge nakuraba nica yantu hamwe ndaraba ikiganiro Nilam yakoranye hamwe na ugiye mukobwa witwa nimba ni Dodo kwa black kwa Biggie bakoranye na Biggie ndibaza ndarabe cyo kiganiro nikabona vraiment ni bukosada bucya d'ailleurs muri mukabare premièrement sinzi ko bari bashize n'inzoga hajya je pense mwaborewe sans respect maneno sasa ya burofu muko muravuga umuntu esko urashaka kwagiriza umuntu uburozi we uri mubana nabo urumva urashobora kuba utize mugabo akabayo hameze bien urashobora kuba wize vide kandi gusa umuntu yize umusazi yize nawe asara asha abayize kandi asarana afisa amakaye wiwe kandi asarana n'amagambo meza mukabo umusaza atize nyene uko ndo bare banira munasikia uko nanonongeye bitu ya burofa bya ifu nawo mushwana n'umuntu niwo vuga amagambo y'uburofa c'est comme ça
ndibaza ngo wanyumvise nakutahura gose kopsa abantu bose biyumvira ko Lopez na Nira mu basohokana sivyo yabivuze ko atari ivyo Lopez ushaka kurondera indirimbo yawe watubwiye ni user Lopez mpa konta kapera sha yellow awambaga kubundi beauty girl salam alaikum asifiwa lokumba shepu mvuto rembo unaniua wewe hiyo rangi unayo unaniua wewe utanitoa roho moyo wala unakwenda mbio kwa hizo zako skendo unaenjoy na mimi mwana wa mwenzio mapenzi kimakamo utoto tumetupilia uko before malaika wote wanadai umewatoroka mbinguni Nisha kudiribire yellow napata mwanga kunako rangi yako yellow unavyong'ara hakika mwili wako yellow napata mwanga kunako rangi yako ni rangi yako yo sio mkorogo ni rangi yako yo sio mkorogo sio mikorogo ni rangi kama easy unaziona congratulations karibu karajyosh karanatambika genda kwanza kuri YouTube channel yiwe wandika user Lopez then uraza kuyibona ni indirimbo imwe kandi iratesa vraiment genda mu hayo ma views tumushigikire mugenzi wacu user akajambo ko kurangiza kwanza kanunduze hajya kuri user Lopez ku bantu bata ni ibintu bisanzwe ni YZ2 A1 Lopez ndibaza umuntu arayumva ukubita gusa hajya winjiyemwo giraga akantu hajya kitwa subscribe kandi uzobukonza ndabigusavye hama usubire mwinjire muri Ihuriro TV ugende hajya ugere click usubscribing hajya bizoba bimeze bien vraiment ndabigushimiye vraiment kubona waduhaye akanya kuko kurikira mu byo turakora vraiment merci cyane gose ndabashimiye vraiment nidibo mwisha kuri mikro ari kumwe na Lopez user ndakanda gusaba ikiri umva gishimye wumva hogira ico bifasha ubundi canke wohereza ubundi kugira ngo yigyohere bashaka kimuha gira partage commentaire ndayikeneye nimba utaragira subscribe kuri abakino ganiro genda uyikoze ndabakunda kandi ndabubaha cyane muraba gaciro merci kubana nanje ndabakunda